before na after ugasanga umuntu abona atesa umva nikiyo kuma bivuka ngaha naho bakuti none muno bamvye byagenze gute none bijya vyavre ubona hataba harimo guhangika abantu bazi niko novuga bon nibaza ko bitewe n'umuntu aba yagukoreye ico kintu hari abexagera sivyo ugasanga umuntu uko wamuziga mpora numva yuko no mu mariage akenshi biraba ugasanga umuntu bamusize ku buryo udashobora kumumenya abagabo benshi ngo baragumuka ati ivyo bintu je ntumurikira ubifise umva hanagura abenshi barihakana ko afise umwana kubera ko ntiyamwihakana kubera uwo mwana mwansi ahubwo novuga bafise igikomere yahuye naco yagize c'ukuntu yatwaye indatifuje avyara umwana urumva akagomba rero gufata kakababaro kose yagira haba muri famille haba mu bagenzi akagomba kukanyegeza abenshi ku buryo wasanga yakundana n'umutipe ugasanga ntamubwira ati buriya James umwana akaza kumubwira ku munota wa nyuma umwana n'umugisha sivyo umwana n'umugisha mugabo abumugisha iyo yaciye mu muco Rega ntaba yaciye mu muco no aba yavutse yabonetse nivyo aba yavutse kandi ikintu baravuga ngo umwana w'imbeba yagize ubwanko bwa nyina buriya umwana ntahogwa amakosa ya mama ariko mama arashobora gukosora ikosa kubw'umwana kubwejo umwana avutse naho papa wamuteye inda uwo mwana iyo mwihakana ntaco bitwaye umwana turamufasha urumva ugasanga aho kera abana b'abakobwa bavyaye baca ubwenge bagakora cyane ahubwo abuno munsi abaronse umwanya wo gusara neza Salut guys, murakomeye, j'espère que mumeze neza, muguwe neza, mushima Imana ko natwe dushimana muri BI. Ni Gloria Munezero kuri micro. Comme d'hab murabizi sinigera nicara ngandi jenyene namandi kumwe n'umutumire nashobora kuganira ari wenyene nico gituma turondera abantu dushobora kuganira kugira ngo dushobore guteramisha n'abandi baba ariko baratwumviriza ndamuha ikaze rero nkuko vyama hama yidondore abatu kurikirana ko ari ryambere tumwakiriye nari kumuvuga mugabo semye wivuze murakoze uvugana kaji katuje ashimengura kamarayika baje twengere okay sanga kamarayika kari ngaha kayiberenganye amazina yanje ni Ornella ego hama mwakoze kunyumvirako ego ni Ornella nde zina rimwe nibatswe ritakwiye Ornella ntakaruta Imana ariko Unda gukoresha naki kubera ari ryo rice rijana n'akazi sanzwe nkora bica byoroha n'ukuntu abantu bakeneye ko dukorana bashobora kondondera okay naki n'amazina yawe yo ku ma réseaux sociaux cangwa ni izina rya entreprise bon ya entreprise yawe ni kwera umbwiye ngo bica bijana n'akazi bambe n'akazi ukora naki rive muri ntakaruta Imana donc cundarikata kugira ngo sinje kwiti irindi zina ry'undi muntu hama mu bintu nsanzwe nkora umusineaste ndakina amafilme ndakora makeup n'utundi tuntu nyene two ku ruhande umwana w'umukobwa agenda arakora kugira ngo ashobore kwiteza imbere okay ni byiza cyane wakoze kuza rero turagwaye ikaze ngaha muri BI ego nkuko muvyumvise ni Nella ni naki bivanye n'uwane n'umusineaste umva kina ama cinema ngaha mu Burundi uraca gukinira no hanze urakinira yo genre yo mu bindi bihugu oya bahanyere aho sanga no muri Hollywood urimo oya yo hewe ayo mahirwe ntayandagirira ariko uravyiyumvira ko uzoshikayo bon no mbeshe kweri ki wilimita none bon sinilimita ahubwo hari gihe wiyumvira ikintu bitewe n'ico umaze gushikako kubera ko buriya kwiyumvira urinze wiyumvira ikintu ukavuga ati no munsi
uno munsi ngomba ikinga umaze kuronka ikinga ucuvuga ati nshaka imodoka ntushobora gucugurukira ku ndege utararonka n'imodoka basi ushobora kuba atariyumvira kuri urwo rugenzo mbwa urafite ahantu umaze kwiyumvira basi okay haheze imyaka ingana ko tutanguye gukina amasinema amasinema ni kera burya filime je natanguye kuyikina ndi umwana mbere zitaraza no kuri YouTube natanguye gukina amafilme bayashira ku ntuze bayagura ku masete bakagurisha aha mu Burundi ntibari bwatanguye kuza barashira ku ma YouTube abantu bavuge bamenye n'ukuntu baziraba donc wakinyura umwana ndakinye ndi muto byarakorohera none abavyeyi bawe byarabaryohera n'abantu baje kugusaba baravuga bati uyu mwigeme tumuravye ingene asa n'ingene ari atesa agiyemo muri filme yacu yomera neza canke niwe wabisavye vyagenze gute bon ico gihe nari umwana kuba rero nari umwana ni kuvuga vyabaye muri eglise baravuze ko ngomba gukina movie hama nanje bitewe n'ibintu biba biri muri jewe kubera ko buri mwana wese agira talent aba yumva imubiramwo rero nanje narabikunda gose mama nyene aravyemera kubera ruko urumva ntiyari kuvyanka kandi vyari ibintu vyo muri eglise yavuga ati yandika ibintu biri mu muco yego mama arandika ndabikurana mu nyuma ndabigira akazi uretse ko nabikunda nace ndabigira akazi novuga hariho byinshi maze kugera ko kubera filme yego ni byiza cyane ko ushumva ko kiranzumva niba warabikoze kuva iyo myaka yose n'ubukabuki birimo no kubona ko harimo akarusho Nela abantu mukurikirana ama réseaux sociaux ku ma TV atandukanye muramuza bakunda gutanga ibiganiro n'umukunzi wacu araduha ama content n'umwana mwiza uva kumuhamagara allo ni bon acaza vraiment ntagorana antwa ni ikintu ciza merci kuri ivyo kuba wumva ko hariho abantu bashobora kwitaba hakaza ugapartaja uko wumva ibintu n'abandi bakakumbira nibatwara ikintu ciza rero nkuko mubizi arakunda kuvuga mu bintu vy'ugwaruka niko novuga uno musi nanje nari namurondeye kugira ngo tushobore kuganira ku bintu muri mu gwaruka surtout mu bigeme mugabo anatonda nashaka ndamubaze yambwiye ko ari mu makiye rapapa sinakoranye no ugira ibintu vy'amaperike n'ibiki ndiko ndamubaza kuri ivyo bintu wowe kuri wewe kumva ko womiza ugafata ukagenda gukorera mu bintu vya makeup wumva navyo vyakuje nko waravyize information wagize vyagenze gute ibintu vya makeup rero ukuntu vyanjemo nibaza ko nakuze ndi umwana akunda utuntu twiza kandi nakuze mbona mama wanje agiye n'ahantu yagenda asa neza ni nanje biranzamwo mu nyuma nyene niho natangura kubona abantu ngene bisiga amanandi ndavuga ati wayije ntobigerageza nkarabati ibintu mbega bimeze gute nta muntu yigeze anyigisha umwuga urabizi intango yabigoye intango yama hariho utuntu baraguca intege baravuga biba bigize nabi ariko urumva yamari intango nyene ariko mu nyuma narakoze ubu aho ngeze ndakorana n'abastar bakomeye habo rusigani bandi ubakorera mu maclip canke ukora byo bafise amasortie bendazi ndamaze gukorana na Satbi ndamaze gukorana na MT number 1 n'abandi bastar nyene benshi ngaha mu gihugu hama mu mariage naho ndabasanga muhira canke hariya n'abansanga muhira aho nkorera kubera ko nta kibanza mfise nta bureau mfise yiwanje ariko byose ndabikunda kandi n'akazi nkunda cane nta kazi nkora ntagakunze bundi nk'ubunye umuntu yisiga kugira fate buta sivyo ndigendeye nk'uko nyene ubona imbere ya kamera turiko turakora ubundi akagira kubera hari abantu benshi mpora mbona je birangora kuzipa ko umubiri yashana nk'ubu ngo banihanagura uko ashaka mugabo iyo wisize makeup hariho ibintu adashaka kugira wowe ntubona yuko bijya bintu bya vrai naho bikora bijenana ibi byo gusiga makeup no pa gusiga abantu bavyisiga mama bisize kwe kwanza mugira amakushe menshi bon impamvu tugira amakushe menshi nuko uba ukeneye yuko umuntu atandukana n'uwo yarari
urana nk'ubu wowe ko utisize aho umaze kwisiga hariho akantu kiyongera. Yego. Yeah. Kandi none ntumva ko ntandukanye mba ngiye kubesha abantu bari kuba. Oya nubugiye kubesha abantu. Erega ntuze po yawe ntihinduka ntuba umuzungu. Ugumusa uko nyene. Ariko usanga wandanze naga fresha kiyongera. Yumvire ngo tukahura ngahanye yaje ejo tukaca duhura duhora tubibona n'amamimi benshi barabigira ugasanga bariko bashira ko amafoto abiri y'abantu ukibona uwo muntu wabona atesa n'isese mu before na after ugasanga umuntu abona atesa umva nikiyo kuma bivuka ngaha naho bakuti none muno bamvye byagenze gute none bijya vyavre ubona hataba harimwo guhangika abantu bazi niko novuga. Bon nibaza ko bitewe n'umuntu aba yagukoreye ico kintu hari abexagera sivyo ugasanga umuntu uko wamuziga mpora numva yuko no mu mariage akenshi biraba ugasanga umuntu bamusize ku buryo udashobora kumumenya. Abagabo benshi ngo baragumuka ati ivyo bintu je ntumurikira ubifise umva hanagura aho gati fata kanya gahuzu ko munsi ko urano kurushungiro bise ibihuzu bigerekeranye tora wihanagure nawo vyihanagura ugashusura kugenda. Hari abagabo bashishwa kubwa ati hanagura nyarutse tuja hehe ufise ivyo bintu. Rero nibaza ko wisi ari tuntu umuntu arashaka kwisiga utuntu duke nkuko wisize rouge à lèvres none kare mu gitondo ugiye murayisiga urayikura sivyo. Ni kuvuga rero ifo ko umuntu agira utuntu duke dutuma abantu tuguma tumwibuka. Ari wawe babahangika abantu bakora ibintu bakabahangika ugasanga bakugize uyundi muntu wewe umunsi duhuye ukabona ndi bashinovuga gute ariko ugasanga ubundi munsi umenga siwe ariko mugabo ni talent ikomeye kumva ko umuntu woshobora naho yoba atari mwiza ugasanga yabaye mwiza ukagerageza ugasanga ni je ntawe mbona bon kiretse uwo basize byinshi nkuko nyene wari kurabivuga ariko ubundi biba bisa neza bari byiza cyane. Hama mumenya gute ingene musika la différence entre gusika umukobwa n'umuhungu naho bitandukanye n'ikihe kigoye no n'ikihe kuko nambwiye ko korana na Zabi nande nabo nyene nibaza ko baba bakeneye abari basika bitandukaniye n'ibihe bigoye n'ibihe byoroshe. Okay aho bitandukaniye ni nuko umukobwa agira ibintu vyiwe donc ibikoresho vyiwe n'umuhungu agira ibikoresho vyiwe kubera ko umuhungu afise ubwanwa umukobwa nta bwanwa agira kandi po y'umuhungu niyo mukobwa ziratandukanye sico kimwe uravyumva. Ni kuvuga umuhungu uko je no musiga umukobwa siko nshobora kumusiga. Abahungu turamanza kwanza tukabascrubinga tukaboza urumva kugira ngo basi wewe agapoka ego bo burumva ntabwo ari ibintu birebire dukora oya ariko ku umukobwa bakeneye ewana mpikiyo nirabe ingene wangize sikayita pareta kuburyo avuga ati no ngaha n'igihere kirino ndabe ko wagifutse urumva rero biba bitandukanye cyane donc abakobwa nibo arakazi bigoye ariko ku bahungu biroroshe. Okay urakoze cyane Nela reka tuvuge kuri suje nari nshaka ko tuvuga ko uno munsi uri umwana umwe urumwikeme ndibaza barubaka turabona ngaha hanze ibintu kenshi bikunda kuba kera ngomba mvuge ku bintu twarigeze gukora ngaha ikiganiro c'abana bavukiye muhira abana bitwa babita gute tabivuze mu kirundo umenga ndabatutse mugabo hariho amazina bitwa genre abana bishushu ibitwarire iki ibintu byinshi biri gucyonye mugabo je kuri jewe numva umenga umwana yategeza kwitwa umwana ayo mazina bayamukurikiza numva umenga nyene ntiryari rikwiye ariko nivyo narishaka ko tuvugana ko mu yindi angle gute turabona ko abigeme ubu unye biriko birabako abari benshi cyane ugasanga birabaye rimwe birabaye kabiri birabaye gatatu. Nashaka rero umpe itandukaniro nka wewe uri kurabiraba byaba kera abantu bavyara kera mu myaka yahera nko mu
80 mu masiko ko vyamyeho nibatswa atari ibintu bishasha mu generation avant 2000 n'abana bariko nabo biriko biraba ku uriko uragerageza kubiraba ubona bitandukaniye hariho itandukaniro tudaboko kurumva ndabikubajije ushobora kuba ubona itandukaniro canke ataniryo ubona. Okay, merci kuri ico kibazo. Itandukaniro rirahari kubera ko kera umwana w'umukobwa yavyaye sivyo vyari bigoye ko anavuga mu bantu atamugaba arajako vyari bigoye ko avuga ngo mfise umwana. Ico kintu kirinze kiba kubera ko abakobwa ba kera benshi no kugira ngo akubwire ko afise umwana wabura umuntu wiwe wa hafi canke naho ugasanga yabibwiye nk'umuhungu bakundana abenshi barihakana ko afise umwana kubera ko ntiyamwihakana kubera uwo mwana mwansi ahubwo novuga bafise igikomere yahuye naco yagize c'ukuntu yatwaye inda atifuje avyara umwana urumva akagomba rero gufata kakababaro kose yagira haba muri famiye haba mu bagenzi akagomba kukanyegeza abenshi ku buryo wasanga yakundana n'umutipe ugasanga ntamubwira ati buriya James umwana akaza kumubwira ku munota wa nyuma ugasanga yarabihishije cyane kandi atabihishije ngo ni kubera ngo agomba kubihisha oya ahubwo ariko agerageza kwivura novuga igikomere yagize hama abubu nabo abana bubo ko baratwarinda naba moins de 20 ans nta mukobwa ase nka 22 ans 23 ans ngo ariko aratwarinda barazitwara ariko barazitwara ni bake ego ni bake abariko baratwarinda n'abana bakiri bato urumva ugasanga nk'umukobwa ase 23 ans akubwira ngo jewe unavye ngo singo 15 ans unavye ngo singo 17 ans kwiyumvira ati nyine biroroshe kuntu ariko arabivuga araryohewe bon umwana n'umugisha sivyo umwana n'umugisha mugabo abumugisha iyo yaciye mu muco reka ntaba yaciye mu muco no aba yavutse yabonetse nivyo aba yavutse kandi ikintu baravuga ngo umwana w'imbeba yagize ubwanko bwa nyina buriya umwana ntahogwa amakosa ya mama ariko mama arashobora gukosora ikosa kubw'umwana kubwejo h'umwana okay dufate jewe ndavyaye mfise imyaka 14 urumva umwana wanje ntegerezwa kumwereka ko ikintu coba carambayeko nimba ari jewe nagize ugufyinata umwana wanje kidategerezwa kumubako uno munsi abana ko baravyara aratwarinda umwana w'umukobwa muhira bimwe bagira vyo kumukarira biraba ariko ni ibintu bisanzwe ku buryo ubona yuko umengo umwana avutse naho papa wamuteye inda uwo mwana iyo mwihakana ntaco bitwaye umwana turamufasha urumva ugasanga aho kera abana b'abakobwa bavyaye baca ubwenge bagakora cyane ahubwo abuno munsi abaronse umwanya wo gusara neza donc wovuga uti kubera ko abavyeyi batabakarira ico kintu kica kituma abavyeyi donc abana baca basubira kandi gusamara umukobwa w'ubavyaye bijya bavuga ngo reka shango uzovyara uzoturura abubu rero ntibaturura ahubwo abavyeyi ni hasara neza rero gute Sinakunda bitahura neza noneho usara gute ufise umubebe kuko urumva iyo uvyaye ama responsabilité acagwira urumva ntubukiri wa wundi umwe ntubukiri wa muntu aguma ari libre umwe wari wose hariho n'abaheba amashuri bakicara muhira naho yogira umva ya liberté yarafise ntibatwidasura kandi no gusa neza kwa kundi petite yahora sara niba vyagira hariho imyaka bifata kugira uzosubire gusa neza ugire ne uronko umwanya umva vyoshoboka gute urabona rero abubu kuntu bimeze siko biri urumva umwana w'umukobwa w'ubu amaze kuvyara wowe ukuvuga ngo urumva ngo liberté no umwana w'ubavyaye haba hariho mami uje mu bebe niba bajeje kumuheka niba bajeje kumuha amata hama uyo yavyaye nawe sivyo yavyaye umwana mugenzi we kintabajejwe ni kwifata neza basi ababona yuko umengo
nta kibazo na kimwe donc acafatanye nawe bakamubwira umukozi wiwe akaba umuntu nyene umenga ni bien sûr urumva. Reka ndakubaza turamaze kubona avant ko tubandanya kuri ivyo turamaze kubona yuko iyo abantu ba kera nko wari uri kurabivuga antuka urabizi ibintu byaba ku mwigeme atwaye inda hariho kumuta mu gisuma nyenzi hariho kera ariko umugabo yamuteye inda ugasanga nta na kimwe abaye abana ivyo harimo ibintu byuko umwana yarabatraumatize kandi kera baravuga ko abana banigwa gose kubera yuko uko kuntu nyene yababona yuko ari crime akoze ugasanga umwana ari karanigwa hari habo batamwibarabara hari habo batakubera uko kuntu nyene umuntu yari karabihisha wowe ubona ko ari byo byari byiza gusumba kubu basi bavyemera bakavyadmeta bakavuga bati narakoze ayo makosa mugabo kama msinge ndabihisha akumva ko nyene abivuze nta byo kubihisha birimo. Okay, ivya kera byo guta umuntu mu gisuma nyenzi je sindabishigikira sivyo ariko bivanye n'ibintu bakora hariho ivyo bakora ubona yuko ari vyiza nubwo hariho ivyo barengako nukuvuga nk'ivyiza vyari ibihe ivyo bakora ivyiza vyari bihari nuko umukobwa akoze ico caha hariho ibihano bamuha ariko birenge kumuta mu gisuma nyenzi hari kuba nk'ibihano bamuha bakamuhana bakamwereka ko ico kintu yakoze ari kosa ari hano sivyo hamagahanwa wenyene kandi none umuntu aritera inda. Okay, umuntu ntiyitera inda ariko wumva twege twakuze umuhungu batamubwira none nanje nizo nayindi ko ndavuga mu gihe uwo mundi yaba yahanywe kuko haba hariho uwamuteye inda bien sûr hariho umuhungu yaba yamuteye bon urumva umukobwa bien sûr yaba yatwaye inda byo biraboneka mugabo osi hariho umuhungu wovuga uti hari guhanwa none umukobwa gusa ariko umuhungu bakamureka genre akabandanya ari normale atangorane nimwe. Oya muri uwo mwanya urumva babahana bose barinze baboneka ari babiri urumva utegerezwa kureba ikibazo aho cazananye kubera ko nibaza ko kugira ngo hano umuntu nuko manza kwanza ukumvirizwa ukavuga ati mbega bimeze gute ni hehe hari ukuri ni hehe hatari ukuri ukamenya aho ucisha ukuri sivyo rero ico gihe itandukaniro riri ico gihe n'ubu ubu nuko umwana wewe ntaco biba bimutwaye ni ibintu biherera muri famille ni ibintu novuga ntibigera kure ariko ico gihe nibaza ko n'ababanyi bose bamenya ati umukobwa wo kwa naka vyagenze uko urumva bamwicishije amabuye kandi ico gihe nibaza ko indero yari gihera ari nyinshi kubera ko n'abatubanzirije imbere iyo baravye aba jeune bakina gihe barababara cane baravuga ngo ugwaruka gubu rutandukanye nubwo muri kahise ariko urabona yuko nuko petetse ari ivyo turiko turavuga mugabo ibi uko plus haba ihindagurika ry'ibintu plus nibi apana ry'ibihe no apana ihindagurika ry'ibihe gute kubera ko apana uvuze ihindagurika ry'ibintu umengo ni ibintu biriko bira urumva ibihe twebwe turimo turaja muri development y'igihugu urumva ibihe twebwe turiko turajamo bitandukanye nibi kubera ko iyi si tuyibayemo igizwe nibihe nkuko ushaka kugira ibihe by'umunezero kagira ibihe by'umubabaro rero ibihe twebwe turiko turabamo aba jeune bo muri no myaka bitandukanye nibihe abamama bacu canke banyokuru bacu baciyemo nanje rero nari ndiko ndavuga ko ibihenda vyumva mugabo plus ibintu bigenda igihugu kigenda kiraja mu nzira y'amajambere hari ibintu byaba bihari kiriya gihe ubu bitaba biriko biraba bice bikurwaho oya sinavuze ngo bica bikurwaho aho gusanga kuko kera none kera baravuga tutabona abana mu hari ibintu batamenya urumva ivyo nk'ubu uri kurambwira ko hari umwana vyara 14 ans kera n'umwana wa 14 ans yabari kijuju petete ntiyari bwatangure no kuja no mu butinyanka urumva bivanye n'ivyo bintu ko plus umva uko bagenda barabona iterambere ry'ibintu biza babona ibintu batabara oya hari abashana 18 ans batari babara reka ndakubwire baraje ko je ndibuka yuko hariho umubibi twegeze kuduga ahantu uyo mubibi kujya kuntu nyene baganiriza umuntu aravuga ngo twebwe kera umwana w'umukobwa akwije imyaka 18
baba bamurondereye umugabo. Yego. None ugira umbwire ko iyo kati ariko urabizi neza yari bwabonye. hari ababa bataraja mu bihe muri ico gihe. Nukuri. Ari umukobwa. Ivyo ndabivuze pa kubera ko hari abantu. Uhanye ni ubaje base 10 ans. Nivyo nanje ndiko ndakubwira. Plus imyaka igenda iragenda hariho n'ihindagurika ry'imibiri y'abantu, peut-être ngirana ubushuhe, peut-être n'ivyo dufungura, peut-être n'ivyo nuko umuntu nuko umuntu agenda aragirane nibinyene nari ndiko ndavuga. Rero ko usanga wowe uri kuravuga yuko ça aurait été mieux ko byari kuguma kuriya nyene abavyeyi bagakarira abana ntibo batahure mu gihe tuzi neza ko baduhanura yuko iyo umuntu afise amerewe nabi afise umwana mu nda biramushikira. Ese ko umwana bayakoze ikosa irihe kugira ngo nawe bamubuziye ubuzima bwiwe kuva kiri mu nda? Okay, bamwicira ubuzima. Reka ndaguhe inyisho nziza. Sivyo? Je ndi mu bantu bakunda abana. Nta mwana afise. Ariko ndakunda abana. Ariko ikintu message ngomba ntange ngaha. Abavyeyi baze banyumvirize neza. Umwana w'umukobwa ubu ariko aravyara. Nimba twayinda niba mukarire nka kera. Sivyo? Umwana umwereke ko yakoze ikizira. Nimba umuvyeyi avuga ngo mwana uzuntera iteka usohoke ukore mariage, nuko bitari biri ngombwa ko mama kugira ngo mwana ni waje mu butinyanka uranzanira inda muhira. Ntibibaho ntibivugwa. Sivyo? Nico gituma uhora ubona iyo umwana w'umukobwa twayinda mama biramubabaza, papa biramubabaza, no muri famille birababaza. Sivyo? Ikintu rero je nobwira abavyeyi, umwana ico kintu kirinze kimushikira. Buri umwana urashobora kumuhana ariko kandi umukunda. Kuko nabiri ivuga ngo umuvyeyi mubi arinda umwana inkoni, ariko umuvyeyi mwiza nuhana umwana. Sivyo? Umwana ukamukubita ukemera mu mutima ukababara, ariko umwana ukamuhana ukamwereka ati ikindi ko ndagikorera wewe n'umwana ari mu nda. Kuko buriya kiya kinyabuzima kirabona. Hari ukuntu bavuga abamenyereye ibintu baravuga yuko umwana ari mu nda bitewe n'ibihe mama barimwe bari karacamo n'umwana vyiyumva. None wumva uwo mubeba atari kazira ubusa. Inge ndashaka kubwira. Sivyo? Kuburyo n'umwana mutonyi w'uyo mukobwa yakoze iryo kosa avuga ati ikintu ifoko mba maso. Sivyo? Ariko bakagira aho bagejeje. Ariko uno munsi bariko bararenza. None ko ubonye uco usanga hari abakobwa bariko baraja ku ma planning atana abagabo bariko. Ugaca usanga bari muri donc ubona none ubundi bwo ihereza bo bakarira mugabo bagaca baja kuri ama planning naho bica bigenda gute? Abo bana b'abakobwa rero baja ku ma planning sharing ngenda kubwira. Nibage abakobwa baba bari muri ya nzira y'ikimaraya. Kanda bivuga inzira y'iki? Inzira y'ikimaraya. Urumva? Kubera ko uri umukobwa witahura uzi icuri, uzi n'ico ukeneye, ntushobora kuja kuri bijya binini. Kuko cyambere bijya binini n'umuganga wenyene abihereza bajya abavyeyi arakubwira ko bijya binini atari vyiza. None kubera iki wowe uzi ko utaravyara gagogo ugaca ugenda ugafata bijya binini bizokwica ubuzima bwawe bwose utazi iyo biko biraje. Kubera iki? Utazi ko zoronka umwana. Hoho ubimira habaye iki? Habaye iki? Haba wabonanye n'amahamba sexuel. None kubera iki uca ubimira? Urumva nyene uburi kuririnda bya bindi nyene. Urumva wirinda uruvugo rw'abantu, wirinda uvuga uti nina twarinda nzoba nsevye, nzoba niciye ubuzima abavyeyi banje, nzohanwa nkuko nyene wari kuraba nzocika igicibwa ni binyene. Kuko ahantu ukarumva ntushobora kuja gufata imiti utabona yuko hariho ikintu ushaka kwirinda, kuko ijya niyo kwirinda gusamira imbanyi utifuza. Okay. Ubu rero nagira ndakubwira ikintu kimwe, isi tugezemwo nta muntu agitinya ngo nakaramvuga. Kubera ko ushobora kwisanga atakintu na kimwe ukora mu bintu byose bokwita uri imalaya, uri umunwa rumogi, uri umusuma, uri inzigo, uri giki, ugasanga bijya bintu byose ntubirimwo, ariko mu mitima y'abantu biruzuye binganuko. Sivyo? Iki isi tugezemwo niyo gukora ikintu ubona yuko wewe
donc ukabaho juste pour toi aux alentours wewe ntagira ingorane niwe utaravye uwundi muntu kubera ko isi tugezemo dushobora kuba twicaranye ngaha uzi ngo ndakunezererewe ariko mu mutima wanje nta na gato uravyumva okay kuko turashobora kuba twicaye no ngaha nkavuga ati ya mukobwa aziga tentire zera nibiki ni imalaya nibiki ya akavuga ati ya mukobwa ntiyarejwe ariko wowe ugasanga wowe indero mbere ufise je nta niyo nigeze ni kuvuga ni ibintu vyaje muri jewe none urabimpora no biguhora gute rega umuntu iyo ufite ikintu ni umuntu wese agira comment uko yiyumvira iki sawa nuko rero bimeze nuko bimeze urumva rero twako turavuga basi nanye ndakubwiye kuri wowe nakubwiye nti peut-être arashobora kudatwara iyo nda akaja kuri planning wowe rero uvuga uti basi hako yogira ibi canke vyogenda gute base bon ikintu yokora muri ivyo vyose planning ntayashigikiye hama kuvyarinda navyo gutwarinda simvuze ngo sindabishigikiye ahubwo ndiko mvuga ku bavyeyi bomenya tubishika kwa tugira gutwarinda ahubwo utwarinda ukayivyara uburi umuntu muzima kubera ko buri ujya mwana w'umukobwa buriya ikintu cose ukigera ko ufise imizi ni kuvuga abagufasha ukuboko uravyumva uriya mukobwa abari nk'ishami imizi nibajya abantu bagenda baramutera intege canke bagenda baramubwira ati ibintu wakoze sivyo bintu bibe ibintu rero kugutera intege no kugupona kugufitika ikintu ndiko ndakubwira ni kuvuga uwo mwana w'umukobwa kuba yo batatwaye iyonda kuba yo yatwaye iyonda prito sivyo umwana akemera akicara mu nda yiwe iryo ni kosa sivyo ariko no kumuvyara umwana ni ikintu ciza ahubwo ikintu novuga ni kuri abavyeyi urumva umuvyeyi akaganiriza umwana akamwereka ikosa sivyo abavyeyi bagafata umwanya wo kuganiriza abana babo akamwereka ati iki kintu kimeze uku iki kimeze kuriya n'ahandi ho umukobwa anywa ibinini njewe sindamushigikira okay nera turi ngaha turi Bujumbura twese turabibona peut-être sima bamvuga ivya ruguru canke iki ubu ramaze kubona à quel point nk'umuhungu ashaka abahungu bashaka kwipermeta akavuga ati jewe nishakira umuntu avyarira umwana hanyuma nkaca nigumira uko nyene peut-être n'ubundi n'abariko barubaka ntibiriko bigenda neza canke abantu bose barabesha ugasanga bariko bavuga gutyo onye none ivyo bintu bizoshoboka gute mu gihe wumva ama mentalité deja n'ay'abahungu urumva ivyo kubaka si hari hababijamo n'ubutwama tubona mu manza bigenda hari abo vyanka hari abo bikunda bikagenda neza ariko oya si benshi ahubwo abo benshi birakunda ariko kubera ikintu heko none urazi ikintu nibaza ko kibivako niyo urazoba fate amazi make uyasuke mu mazi menshi mabi uyasuke muri meza mabi ni yaca domina mugabo ugaca usanga twese ko tubona bibi gusa ariko ngaha hanze hari ingo nyinshi zubatse kandi neza nijose ko tuba tuvuga ivyabo vyanse gusa rero ngaca mvuga ngo iyi mu gihe n'abahungu bahora batereta abakobwa urumva akabarondera bakavuga ati dushaka kubaka ingo benshi la majorité bavuga ati nofuma nivyarira umwana hanyuma mwitekanira wumva ivyo bintu noneho ho bizoca biherera hehe izo zovyo kuvyatwarinda hari abo babisaba bakavyemera hari uva hanze hari n'umugabo wa hanze ashaka kubwira umuntu ngo nshaka uzomvyarira umwana wewe kubera urumva betetse mu rugo umugore we bamubwira ati je sinzorenza abana 3 kugira ntamubabaze canke ntagire nakavuga ati je nanje nshaka abana 5 akavuga ati nanje nzobavyara hanze wowe kuri wewe naho ubona ivyo bintu none bizoca biherera hehe ivyo vyo kuvyara shaka kuvuga ko d'abord basi ni nk'iki kiwobwira abahungu kuko urumva twavuze abakobwa abakobwa bariko baravyarira muhira mugabo hariho n'abahungu bashobora kuja gusaba bakumva ko umenga nibiri preferable ko yobyara umwana atamayaje yabaye amakomsa akazorera uwo mwana bakumvikana hanyuma peut-être ni yakura zoja kwase cyane yagirane kandi akumva ko abayeho neza sini na pasi nzopfa ntaco size nikiye kimwe nibaza yuko umuhungu ari nze yumvira kukuvyara akabagukunda none wovyara kumuruda yego none yaba yaragukunda ntiyo gupropoza ko mugira mariage hamaka ko mukavyarira mu rugo ubu uye ugira umbwire yuko hariyo umuntu ashobora kuyumvira akavuga ati hariho abakobwa benshi hariyo n'abahungu benshi
hariho ikintu ukora habaye ukwiyumvanamo sentiment sivyo ugira umbwiye yuko hava uja kuvyarana n'umuhungu wumva muri wowe utomuvyarira. Okay, wenda kubwiye hariho aba propose amanda basi nka kujya nyene wenda gutahura urumva uri kuvuga yuko hariho abahungu urumva bagira abagufitiye peut-être nka admiration kwa admirer aragirane ntagukunda ariko birabaho nibaza ko birabaho mugabo ndakwishuye kuri ico nibaza ko ivyo bintu bidakenewe cyane sivyo kuko naho ubukeneye ko umukobwa kuvyarira kubera ko nawe bwawe uri umuhungu ugerageje kuraba kubera ko twese abamama baratuyagira urase histoire yawe mama yawe yarakuganiriye ubuzima yoba yarabayemwo wavutse uku wakuze uku none wowe ucushima kuguterera inda uwundi mwana muhira nivyo mariage ntishobora kuba ariko basi vyibura bwa gatoya ukiyumvira ati uyu mukobwa reka iyo mariage ntayitoba tubane sivyo kandi watavye abafise mu mutwe erega wumva atavye afise ashaka umwana gusa oya cabireka hakujya acabire urumva nanje ni nashaka ko woha message be nabo bahungu petetse ukagira ijambo babwiye canka abakobwa hari aba nariko sikone kigano bakoze uri kuravuga ku bintu by'aba diaspora hari abantu baza bakabwira ati nshaka uzomvyarira umwana ko maba yishakira visa avuga ati petetse niye namuvyarira ku mwana nawe urumva barafise kintu kara profita visa wamaze kwivuga ariko si benshi bayironka malheureusement si binakunda en fait ni nkuko umuntu umuhungu wese aza kubwira ngo ndagukunda ngo umve ngo aragukunda kandi urabizi ko niyo umuhungu aje kugupropose mariage akubwira ngo nzogukunda nzokugira iki ariko amara gushika mu rugo ugasanga bimwe yakubwira bitandukanye n'ibikorwa uri kurabona wewe sivyo none kubera iki udashobora kwiyumvira ati uyu muhungu ibintu ari karambwira kubera ko buriya ikintu cose umanza kwanza kwiyumvira mu mutwe nupfa kuranda mu kuko nyene ngo ndavyutse ngo ngo ndaciyumvire oya uraraba n'umuntu kavuga ati mbega uyu muhungu nitwanavyarana uyu mwana wanje ntazobera ico afungura hari ababemerera inzu hari abo tuzi bashobora kuja guprometa akavuga ati nzogwaga parcelle none wumva umuhungu yashaka kubwira ngo nkeneye ngo kumvyarira ugacuhita wemera ari wa muhungu munwa rumogi ari ngaho oya nena okay ugabanywa rumogi wowe urabona nk'ubunye ngene uri kuravuga ibi prenons par exemple on se motive ku propose ati jewe nena shaka kumvyarira umwana asa nawe urabona ukuntu ari white nkuko nyene naho umuntu atari we yirema tutazi nyene bigenda ati antuka we wumvyarira kana wumvyarira kera ati nzoguha parcelle canke nzoguha inzu canke nzogirana wowe wobihusha bon je ku ruhande rwanje ubwire sincere umva ndakubwire reka ndakubwiza ukuri nimba uzi ikintu ca mbere je nkunda ndakunda gateka sivyo uyo muhungu yo kuyumvira ko ivyo bintu byose sinzi parcelle sinzi muduga sinzi biki nuko nawe yoba yantoye mu bakobwa benshi azi yuko afise ico cizere kuko yoba yagihaye jewe okay ivyo ndavyumva rero kubera ko yoba yanyizeye nanje twoganira agaca muganira gute tukaganira cacubahiro nanje akakimpa sivyo apana ko umuntu ngo araje no umuntu ashobora guturikira uko nyine atakintu kuri wewe yabonyeko ntabwo hariho karite yabonye kuri wewe okay kuko kubona ko nayibonye we nanje nakubajije umbwira uti ko je no vyemera canke ntavyo no kwemera kuko ari nzaza ku propose gutya ari kugupropose mariage yako kubwira ati nshaka urugo shaka ko tubana shaka ko tugirana mugabo Paul mama yaje kubwira ati je nshaka umwana Paul mama je nta mariage nshaka peut-être bizoza canke ntibizoza ko ndifuza kuvyana umwana wowe wovyemera canke wovyana je no vyanga kubera ko je sinanga abana batangwa n'Imana abana batangwa n'Imana urashobora kumara imyaka n'imyaka umugore n'umugabo ugahita nawe kutavyara egasi twebwe donc ni wifitiye icizere yuko uvyara uya icizere ndacifitiye uboza ku muntu umbwira ngo nshaka umwana muri jewe urumva jewe ndasenga nyine mvuga ati ni nkuko hari umuntu ashaka kuvyara abana ugasanga nk'abana kuva kuri umwe kugera kuri batatu avyara umuhungu kandi yishakira umukobwa sivyo none niwe
ni Imana ikintu cyose ni Imana ahubwo wowe mbere yuko uzi wanje senga Imana uvuga ati Imana je ndakeneye umwana kwa Nera apana kuza umusaba Nera umwana kwa Nera ariko uramenya neza yuko niyo mutaba utavyemera ushobora kuzorinda unaja no mu ndahisi nuko rupangu none ubwo rupangu kurushira imbere ubizi ko rupangu ruhari oya arabikwemerera ashobora kubigusinyira akakubwira ati kubikwemerera uranera ahantu abantu ushobora kububizi ko ndakubwire gogo urazi ahantu abarundi kazi dupfira utu duhungu turaza tukakwescroka tukakubwira nzoguha ibi nzoguha biriya kandi ari karaguprofita we wamara kugwa mu kibazo ukisanga uri wenyene sivyo kizire ko umuhungu akubesha cyambere ujye muhungu azuza kubwira ngo kugira ngo ndakubone mfise ibi nzoguha ibi uyo muntu nta rukundo abafise umuntu afise urukundo no muri we urarumubonamo meshazana sivyo urukundo si kintu uzubwira umuntu oya hariho ibintu ushobora kwereka umuntu uwo muntu akabona yuko nkabona ati gogo mu bantu tugendana aratandukanye nurabona ko hari igihe ushaka kwicara wumva nyene urushe ukavuga ati Imana bisaba ko ibintu biri ku mutima ndabiganiriza umuntu mu bantu bose ugatangura kuraba muri contact zawe ukavuga ati mbega ndabende ndamurondere twicare tuganire ujye muntu rero wowe uza mu mutwe wawe gogo uribaza ko ari umuntu asanzwe abari umuntu vraiment ari très important aho rero ishura ironse nuse kungora ikintu no kubwira ntuze wigere n'umunsi umwe uhereza agaciro uyu muhungu pardon ndavuze ngo duhungu ariko nuko nzi ko hari abahungu benshi baza muri iyo nzira akazereka ibintu byinshi umwana w'umukobwa ugasanga n'ibyo bintu aja amwereka imodoka amahera ugasanga ariko hariho n'abafise biba ivy'iwiwe vyawe ego bariho ariko umuhungu naho byo bari ivy'iwiwe kirazira kubishira imbere ku mukobwa ahubwo mwereka urukundo hama ivyo navyo bize mu nyuma bije nk'ibiryosha urukundo mahaba okay Nela Jenzo kutumira ikindi gihe nazanye uwundi muntu kugira ngo dushobore kudepata neza kubera yuko twagutse dufise umwanya ukwiye mugabo avant ko dusezerana Paul mama jewe nashaka ugire ikintu wobwira ndiko ndabaza bene ibi bibazo je ndabibadiza abantu bataba bari bicaye ngaha badashobora gutahura ivyo bintu nkuko wowe uri kurabimbwira ariko ubundi hari ivyo ntahura nkuko nyene nawe uri kurabitahura kuko kuri jewe la dignité nyene ibikonta gusumba ibintu byinshi cyane rero nabaza ngo nakuri shaka ugire message woha abigeme bataratwara izo nda abo bamaze kuzitwara bigenza nabi n'abavyeyi ngo mubanteranye ko ba sindakuteranya ko urababwira uko uvyumva nka mukuru wabo nka wabo ego ugira ico babwiyeko bon kintu nobwira abakobwa nibagabanye kumira binini mapirire sivyo bagabanye kumira mapirire ushaka baguma bavyara none kandi deja nana oya singomba ko baguma bavyara ahubwo nuko ntagomba yuko novuga baguma baja mu bibazo nibagabanye kumira amapirire hama umwana w'umukobwa gutwara inda sinovuga ego meni icaha ariko kuyikorora si byiza turi mu isi twambaye umubiri n'umwana w'Imana iyi si yaramugerageje sivyo ariko umenye uburyo ushobora kwitwara muri ivyo bihe urimwo hama ku bavyeyi sivyo umwana nimba yaguye muri iryo kosa reka kumusympathiza umwana mwereke ko yakoze icaha yadekonye ku buryo mama nimba wawe uri ufise nk'abana nka batatu bari munsi y'uwo mwana w'umukobwa gogo niwe mukuru hama Nera hama kameramani tumenye ngo mukuru muri twebwe vyashitse aratwarinda ku buryo jewe ndi muto nzovuga ati hari ikintu nabonye kwa naka ntashobora gukora bitewe n'ukuntu mama nabonye yamukariye
noneho se hohaca hava vya bindi nyene nk'uko nyene yabigira usanga hariho abagiye gukorora izo nda kubera gutinya ivyo bintu avuga ati nubuho bazoca bankura mw'izosi canke bazogirana ugasanga ntariko aradmeta canke ntariko arasuma ivyo vyabaye ugasanga ko barabaniga. Urazi kuniga umwana kera hose none ntibabavyara barabavyara sawa buriya kuniga umwana gogo kitari muri wewe ikiba kiri muri wewe buri kintu cose ariko hari ibintu ubwoba ariko uretse ubwoba bukoresha ibintu byinshi nivyo ubwoba burakoresha ibintu byinshi ariko ninde umuntu urigera wumva yagize ubwoba bw'ikintu akavuga ati je ikintu kubera ko chance gucamo reka niyice uya ntiyiye none abantu hora wumva byahura bage baba barozwe baba barozwe nukuri oya hari igihe ibintu bikubana byinshi mu mutwe ugasanga ukumva ko wakwiyica none Rega ni just ko abanyafrika tuba tubona umenga dushira imbere ibintu bya cane by'uburozi ariko nibaza ko abaganga bo simpamva mvuga nk'umuganga ko si umuganga hari higihe ibintu bikubana byinshi ugasanga umenga urihevye ku buryo ushika ku rwego rwo kusara mu gihe urumva ama depression aba yarenze canke ibindi bintu ugacisanga hari abasara harabiyahura haraba bagira ibindi bintu bitandukanye nibaza ko kugira ngo umuntu agere kuri dogre yo kuvuga ngo je ngo ngira niyahure ni kwa kuntu usanga hariho umuntu adakunda ko ibintu vyiwe bisohoka hanze kandi iyo umutima uremerewe kuko ikiri ku mutima gisesekarira ku muntu iyo umuntu avuze araruhuka iyo umuntu ari mu bandi bantu hariho ibintu byinshi yibagiza numva nk'abantu banywa inzoga iyo anyoye inzoga aba yumva yuko mu mutwe aruhutse sivyo rero nta mpamvu yo kwiyahura ikintu buriya kibaye kiraba aho gurondera umuti wo kwikura muri ico kintu no guheza ico kintu inyishu si yo kuja kwiyahura nivyo biraba nkuko babivuze ariko nibaza ko atari yo nyishu si yo nyishu hama abahungu nabo nkuko bariko babivuga ngo umuhungu ngo weza umuhungu uzoza ubwira umwana w'umukobwa ngo nkeneye ko dukundana canke ngo mvyarire kubera ngo ibintu fise umubwira ngo nzoguha ibi nibi urumva wowe no bikubwira kanya nakarorero naguhaye haro nivyo nakarorero mugabo akarorero watanze hari abahungu babigendera akubwira ntuzombura n'ikintu nzoguha iki oya kirazira kuvuga aho gutwereka ibikorwa kugira ngo ibikorwa byawe nivyivugira niho ni nahe yawe izoba ndende Abakobwa nabo bagume nyene bari mu muco kuko murabizi ko abarundi kazi nitwege batangira ko karorero ntimumbatse bon nibaza yuko message rikera haba ku bavyeyi haba nela nibaza yuko yashavujwe n'abantu umva ngo bavyara ugasanga ntabona yuko yanagize na erreur canke bon yanaguye no mwikosa agacusanga rikaraba muri vya bindi nyene ngira n'abavyeyi bako babaje babonye petetse baba bafise abana ku mugongo bagendana kandi bisaziye aho umwana wabo yobareze urumva acavuga ati je ivyo bintu vraiment numva atari byiza akavuga ati abavyeyi ntibarabe ingene bo subira kundero y'abana babo babakarire babayereke kwikosa bakoze ari rininiya kugira ngo na mutoya wabo canke n'uwo muri famille canke n'uwo mwana azovuka azobone yuko atari ibintu vyiza mama we yakoze rero sinzi ko muri d'accord avec Nela canke mushaka kuba mutari d'accord muzobitushira muri commentaire muzotubwira amakomso undi munsi tuzompamagara n'undi hama dushaka kudepata ku yindi sujet mugabo muri ibi nyene kubera hariho ivyo numvise byohuriza ko ari uwundi muntu nabonye yuko boshobora kuganira bagahuza Jane zobuhuza n'undi muntu yitwa Jane kubera bo bavuga ati uwo mujane n'umuntu dukunda gukoresha ibiganiro avuga ati ibikorwa les faits sont là abantu bahuza babyita gukora imibonano mpuzabitsina barabikora kandi cyane rero ugasanga hari abavuga ngo ntibaja kuri ayo mapilire canke kuma planning ngo bavuga ngo ni bibi ariko ntibahagaritse kubikora ariko ntibavuga ni bibi ugasanga bariko bavyita nk'uko nyene ugasanga umwana ariko arakora ivyo bintu avanye y'imigera avanye y'inda zitifuzwa ubuzima bwiwe buhagarakiye ngaho nyene ahandi akavuga ati none niba kwihangana vyanse forme kwiproteja urumva rero wowe nawe kubera numvise kuko nuvuga uti none wacho yiproteja umira ivyo binini urumva je sinzi
oya Jane ni yarabika ikiganiro hanyuma nzobahuza nawe kugira ngo ariko ntitwohuze sawa reka ngende ndakivutse kubera ko uri kurambwira ko kwiproteja ari kunwa pirire oya non seulement kunywa kinini oya erega ikinini umaze kuvuga kwiproteja hari abakoresha amapreservatif ni kunywa ivyo binini nyene oya hari abakoresha amapreservatif hari abagirane hari abavuga ni icaha ugasanga arabikora deja rikakora icaha mugabo nomple akavuga ngo akoresheje preservatif canke ivyo binini navyo ni icaha ugaca usanga rikajamwo uko nyene arikagira ingorane izo zinda zitifuzwa ingwara ubunye ugasanga abantu ntibacirinda sida ntibakigira n'ubona nayo batinya nko kunyene twako turavuga kudatinya inda ugaca usanga nibi ingwara yateye urabona ko bavuga ko yandurira muri ivyo ugaca usanga ibintu bariko birandura bishora muri ibi bintu ugaca usanga biriko biratugirira nabi abana bacu batoya bacu abakuru bacu n'ibintu nk'ivyo nera ndakushimire cyane kuba waje murakoze cyane nanje kuba mwantumiye ego namwe mwese mutwumviriza mu bandanye mudukurikirana muzomushorere nera atwa ni yabasiga mange nasa ni yabasiga muzoba mutese yavuze ko atawe ahinduye isura ubundi bose twakorana ikiganiro uzonsiga nanje kugira ngo bace barabira ko baje nta kibazo ariko n'amahera ego nzogusiga ku mahera nta kibazo nzogusha cameraman ndamutwengeje gose uzomusige nawe turabikora ukuntu yoja ase n'ubwirabure bwiza yobega cyavre byo mubera Okay, murakoze cyane mwese mwatwumvirije ego mukabimana bane namwe abe mu byanyu no mu banyu